BCUSA, BCUSA. Kaze nawe kuri televiziyo ya BCUSA. Muri kano kanya imbere yuko tuza kubandanya reka tumanze dusabe mutama wacu maboko nimba ariko aratwumva manze afate kano kanya manze ashima Imana ko tuza kubandanya aba byose hanyuma yaho turaza kubandanya n'ibikurikira. Manje kuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muranyumva hiyo Egome turabumva neza. Nkunda baramukije bashima Imana kubona twaramutse amahoro twirwa amahoro ubu rero umwanya mwiza cyane nguko umfukanyi wacu Ezekiel igikorwa cy'uno munsi twese turakiza rero imbere yuko tubandanya reka twigeze imbere y'Imana Mana zima urukundo muri umwanya turaca imbere yawe Mana zima duciye bugufi ibibondo byawe umunsi wateguye yuko abana bawe washize hamwe ishirahamwe ryacu BCUSA n'umunsi ari uwo munsi wo kuraba yuko ubwo ishirahamwe ryacu rimaze umwaka ritanguye ishimira mu bikorwa zakoze imbere yuko zishikiriza abashasha tugomba turaba ko twobatora uno munsi niho tugomba kumenya imigambi yabo hama wowe nyene uzomenya abo uzotora kugira baturongore mu ishirahamwe ryacu rero ni rwa rukundo tugendera twese kuko muri vyose nta wundi tubiziga atari wewe dereke kuko cuno munsi bize mu minwe yawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Sawa murakoze cyane mutama wacu maboko ndetse n'abaza mwese muramuzi akabariwe ari umuvugizi wa BCUSA. Iyo BCUSA iva ikagera mu ntara zose ziri muri kino gihugu. Hanyuma rero muri kano kanya tugiye kubandanya n'ikiganiro cyacu cuno munsi aho nkuko nababwiye dufite abatumire batandukanye ariko ko president yoba yamaze gushika cyangwa vice president nimba babanze gushika hano reka tubahe kano kanya nimba president ari hano afate kano nimba tarashika naho dusabe icegera ciwe na gushika hano kugira ngo bafate kano kanya. Sawa bibonekana yuko bose ata numwe arashika kubw'ibyo rero nimba batarashobora gushika hano reka duhe kano kanya tugahe mutama wacu umuvugizi wa BCUSA mutama maboko mutama mwakire kano kanya kugira ngo mugakoreshe. Nongeye kandi kubaramutsa nkuko biri uno munsi twarabashikize ubutumire uvuga yuko uno munsi ari umunsi mwiza cyane yuko tuza kumviriza abavukanyi barungitse amakete kugira tubaronkemwo nk'indongozi zishasha kuko abahora kirungo cabo fata kibanza kiko kirangi turangira nuko turonse abo bashasha rero ndizeye ko bari ngaha hanyuma umunsi wo kwiyamamaza murabizi kwako n'umuntu avuga igikorwa azokora imigambi n'imigabo azokora muri rishirahamwe kugira tubandanye dutera imbere hanyuma ndahaye nasubiza ijambo umufukanyi wacu yoba afise urutonde abaho umwanya
baturamutse. Sawa, murakoze cyane nkuko mutama wacu yamaze kubivuga. Dufise abatumire batandukanye hano. Reka tumaze dusabe bano bantu no kuvuga yuko barungitse makete yabo ndetse bakaba baramaze kwemererwa kuba kwitoza mu bisata bitandukanye, hanyuma kugira ngo bagire gute baze kuturamutsa, hanyuma inyuma yaho turaza kubahereza akanya kirambuye kugira ngo bashobore kutubwira no kuvuga yuko ikiri ku mutima ndetse nico bazoshobora kugira ngo bazoshobora kumarira BCUSA. Hanyuma reka tumusabe umuvukanyi wacu Steven Sunzu yamaze gushika hano, aramutse bariko baradukurikirana canke abamaze ku murongo, turamuhaye ikaze. Nawo nyene bibonekana yuko menga asa n'ubutarashika hano. Hanyuma reka dusabe Fredi na Nyabenda nimba ariko aratwumva, nawo aramutse abariko baradukurikirana. Sawa, nawo nyene ego ndabaramukije. Ni Ferdinand Kamani Nyabenda, nk'abasanzwe mba muri state ya Idaho muri Boise. Ego murakoze cyane. Hanyuma reka dusabe Nexon nawe nimba ariko aratwumva, nawo nyene afate kano kanya kugira ngo nawe turamutse. Ndabaramukije. Ni Nixon Hatungimana, asanzwe ari sekreteri wa BCUSA ku rwego rw'igihugu, abamba mu ntara ya Washington mu gisagara ca Seattle. Murakoze. Sawa, murakoze cyane. Hanyuma reka dusabe Zakari nawo nimba ariko aratwumva, nawo nyene tumuhe kano kanya nawo aturamutse. Sawa, biraboneka nawo nyene ko atarashobora gushika. Reka dusabe Esther nimba nawo ariko aratwumva, Esther niyo nzima nimba nawo ariko aratwumva, nawo aturamutse. Sawa, murakoze cyane. Bibonekana yuko no kuba yuko abo bose nariko ndahereza umwanya nabiyandikishije canke nabasavye kugira ngo bashobore kwitoza. No kuba yuko wasabye kwitoza mu kibanza cy'ubuperezida ntabwo washoboye kuboneka, sinamaze gushika, nibyo sinzi ngo bica biza kugenda gute. Rero aho bica biza kugorana, gusa nkuko nari nabivuze nkitangura, no kuba yuko abantu tugomba kwiga dushobore kuva mu bintu tuba turimwo rimwe na rimwe, kuko murazi yuko umwanya bakundwa, umwanya ni ikintu gikomeye cyane muri kino gihugu aho turi, aho dusabye indaro, kuko nimba twoba dutakaje umunota n'umwe, uwo munota ntabwo uza gushobora kugarukana ngo wongere uwukoreshe, ntigishoboka. Nimba wamaze kurengana, so tuze turi kubita agashi kugira ngo tumenyere gukoresha umwanya. Ibyo dukora byose bizotegekana neza, ariko nimba two kwamira muri bino sinzi ngo bizoshika he, umugabo umuntu ntunge cyane. Hanyuma reka kano kanya reka twongere tugasubize mutama wacu maboko, hanyuma kugira ngo agire icavuze. Mutama karibu. Murakoze cyane. Ijambo muzutse ijambo nyamukuru. Umwanya hajya ingirakamaro. Umwanya ni amafaranga, umwanya ni ibikorwa.
naho ari kuwa Mungu yego arafite na programme yo kuza gusenga umugoroba. Kenshi tumenyereye amanama y'isaha zibiri za New York, hama nkajewe ngaha ndavye amasaha yo ngaha muri Oregon ubu ni saa 9:23. Hari abo turutana amasaha 3. Rero abo hari naho usanga bakiri mu misa. Hama nkibuka hari n'abigeze kuvuga ati muze muduha umwanya wo kwa gatandatu abariho tuzatugira inama. Naho ni hari n'abandi baba bari mu kazi abandi mu manza. Rero no kwigora umwanya tukawutegura kugira dukore ibikorwa hamwe. Perezida we yari yavuze yuko afatiriwe, ndazi ko niyaronka akanya arashobora kuza. Hama vice president nawe kandi nawe ari mu bantu bitoza. Naho urabona ko abakozi b'Imana kenshi usanga bari mwabijya bikorwa nyene, naho nivyo birumvikana. Uno munsi rero ko ari umunsi wa mbere w'iki gikorwa, aho two bababarira gatonya mugabo no kuraba ubundi munsi yarenje nangwa hirya y'ejo tukikebuka. Ndabasubije ijambo bavukanye Ezekiel. Sawa, murakoze mutama wacu, murakoze. Muri kano kanya reka utere tuje imbere. No kuvuga yuko ikintu gusa ngo ndabamenyeshe, no kuvuga yuko ibimwe byo no kuvuga yuko iki turiko turakora ibiganiro hanyuma umuntu akaza yacerewe ngo tubwire ibyo mwavuze n'ibyo muze kumbabarira. Jewe nikomeze n'ubundi munsi ndibaza jewe nikomeze reka nabibabwire nukomeze kuko egome turafatirirwa, ariko iyo ikintu gitangajwe no kuvuga yuko kigatangazwa haheze no kuvuga yuko hagahera iminsi cyatangajwe, no kuvuga yuko urumva sinzi. So turaza kubandanya aho baza gusanga bigeze, naho nyene baza kubandaniriza canke naho nyene baza kubifatira. Hanyuma nkuko nababwiye ko turi kumwe n'abatumire batandukanye, ndetse turi kumwe n'abajejwe gutegura amatora. Reka dusabe nimba perezida w'abajejwe gutegura amatora nimba yamaze gushika hano, nawe reka tumusabe turamutse. Sawa, bibonekana nawe nyene ko atawuhari. Reka nsabe mu bo bari bafadikanije ico gikorwa cyo gutegura amatora bamaze gushika hano, nimba secretary yo bari hano yamaze gushika nawe reka tumanze tumusabe aturamutse, hanyuma inyuma yaho turasaba na abo bari kumwe nabo bagire gute baze kuturamutsa. Ego turabaramukije. Kwizina nitwa Ivyiyumviro nsanzwe mba muri Dakota y'Epfo. Hanyuma nkuko mwavyumvise nkaba ndi umwe mu bariko barategura aya matora kugira ngo tuze turonke indongozi zacu zishobora kuturongora. Ego murakoze. Hanyuma nkaba nizera yuko ikiganiro kiza kugenda neza nkuko kiza catanguye neza, twizera ko byose biza kugenda neza. Murakoze. Sawa, murakoze Zabiro. Hanyuma nimba hari uwundi muri kumwe muri ico gisata nawe reka tumuhe akano akoreshe aturamutse. Murakoze cyane. Nitwa Gilbert Nduwaye, sanzwe ndi pasteur w'ishengero ya Right Mission muri Kentucky, Louisville. Niyumvira ko ico dukwiye gukora cyambere no guha umwanya igikorwa tuba tugiye gukora, ni naho dushobora gushika kumbona kazoza. Nkaba noteri mu journaliste ari wa remesheje ikiganiro, niyumvira ko mfatiye no kubyumuvugizi yavuze, icambere ujya umwanya kubahiriza ni byiza. Twese dufise ibikorwa twa kanserinze turahagarika kugerana cyane
dushire kwintumbera. Iyo umuntu atubahirije umwanya uri ntushobora kujana n'Imana, ko n'Imana ikorera ku rutonde. Ndizera ko biza kugenda neza mu mwuga wacu gutegura amatora. Ndizera ko twayatunganije neza kandi ibintu biza kubandanya neza. Murakoze, Imana ibamugishe. Murakoze cyane mutama wacu Gilbert. Hanyuma nimba hari uwundi muri kumwe muri ico gisata nawo nyene yo fata kano kanya katuramutsa kugira ngo tubangagure twihuta kugira ngo tubandanye ibindi biri imbere. Sawa, murakoze cyane. Bibonekana yuko mu bajejwe gutegura amatora turi kumwe n'abantu babiri bonyene gusa, turi kumwe na Zabiro na Gilbert. Ndibazangira ngo nta bandi, nimba hari abandi nabo bofata kano kanya bakaturamutsa kugira ngo abantu bashobore kubamenya. Murakoze. Sawa, kubw'ibyo rero reka tubandanye. No kuvuga yuko ndibaza ni benshi bipfuza kumenya bano bakandida bacu bariko baritoza mu bibanza bitandukanye, haba ku ruhande rw'ubuperezida, ubwanditsi, eka n'ibindi. Ni benshi bipfuza kumenya abo bari, ndetse bipfuza kumenya n'imigambi yabo. Ariko rero kugira ngo tuze kubandanya, reka nongere mbaze kano kabazo yuko perezida nimba yiba yamaze gushika hano, reka tumusabe aturamutse. Nimba atarashika naho turabandanya tuja imbere. Sawa, reka tubandanye. Hanyuma reka kugira ngo tubandanye tuja imbere, no kuba yuko kino kiganiro cyatanguye saa 11 za hano iwacu, 12 zo muri New York. No kuba yuko nawe ucuraba amasaha aho uri. Kiganiro kiza kumara isaha 1:30. No kuba yuko muri iyo saha 1:30 uza kuza yacerewe, nta kundi azobyumviriza. No kuba yuko kuri chaîne yacu ya YouTube no kuba yuko ikiganiro kimaze kurangira tuzobipostinga kugira ngo bakurikirane ibyavuzwe muri kino kiganiro. Muri kano kanya reka duhe kaze no kuba yuko umwe muri aba bajejwe gutegura amatora kugira ngo ashobore kuganiriza canke kubaza muri aba, no kuba yuko muri aba bakandida bacu, no kuba yuko bashobore kubabaza ibibazo bibiri canke hanyuma turaza gutanga umwanya ku banywanyi bose ba BCUSA iyo baba bakagera, kugira ngo nabo bashobore kugira gute kubaza bano bakandida bacu. No kuvuga yuko bitandukanye. Hanyuma ikindi kandi no kuvuga yuko nakwifuza abantu turi kumwe hano canke bariko baradukurikirana, nimba wifuza kubaza ikibazo ntuze kubaza ikibazo wa mugenzi wawe aza kuba yabajije. Ibyo biza kuba biriko biradutwara umwanya. Rero byari kuba byiza niwe waba uriko urabaza kugira ngo uze kubaza ikibazo gitandukanye n'ico mugenzi wawe aza kuba yagize gute yabajije. Nibyo. Hanyuma reka muri kano kanya rero duhe ijambo abajejwe gutunganya amatora, hanyuma bakoreshe uno mwanya. Kaze. Sawa. Okay. Tangura mugace, tangura. Bana chibe pastor. Yeah. Tangura murakoze. Okay, cyambere mbanje gushima Imana ko turosa akaryo nkaka kushobora kuganira n'abantu bacu canke bene wacu bariko barahiganirwa ibi bibanza kugira bashobore kurongora ishirahamwe mu gihe bene ishirahamwe babizeye.
ikibazo ca mbere ntangura kubaza, tugomba kumenya imigambi, ngomba gutangura kubaza uwo yatanguye kwipresenta Nyabenda, murantunga irindi zina rirancitse gatoya. Twagomba kubanza kubabaza imigambi mufise mu gihe bene ishirahamwe BCUSA ibize ikabatora muri aya mabanga, nakahe kabijya muzokora gatandukanye n'ivyahahora, bitewe nuko ishirahamwe BCUSA kugira rigeraho rigeze yaciye mu bibazo bidasanzwe, habaho leta mfata kibanza transition kugira ngo rishobore gutunganya inzego n'ibikorwa, kandi turabashimira cyane aho bari bagejeje, Imana ibahe umugisha. Ama rero tugomba kumenya imigambi ishika kuri 3 canke 5 uzoshiraho kugira ngo abanyagihugu canke bene ishirahamwe bashishikare kukwizera. Igira kabiri, tugomba kumenya imbono kazoza, kuko umuntu arashobora kubona degree shaka kubana n'akazi keza, mugabo akaba atashobora kubona imbere ahayaja hehe. None tugomba kumenya imbono kazoza, no kuvuga vision ufise, kugira ngo ushobore guteza imbere ishirahamwe, abantu bashobore kwiyumva ishirahamwe, na cyane cyane gushiramwe imitahe no kubandanya kuri kuna no kuginjiramo. Nutwe tubazo tubiri jewe mfise, imigambi ufise uzorangura igihe bakwizeye ibaye president. Ikigira kabiri, tugomba kubona imbono ufise, dream canke inzozi ufise, kugira ngo iri shirahamwe ribijya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nutu tubazo mfise, ngira ngo Zabiro nawe yoshira ko kugira ngo ace ishurira. Murakoze. Sawa sawa, murakoze. Hanyuma nanje ndabashimiye ku mwanya mu mpaye, kongera dushimira cyane abo bacuye kugira gutanga amadosiye yabo kugira ngo baze bitoze. Tugashimira cyane rero kandi aba bari basanzwe barongoye irishirahamwe ryacu. Turazi neza ko kungene ryashoboye kuboneka, hanyuma nabo bakitanga bakavuga bati reka tube turafashe bino shirahamwe kugira ngo kumbure dutegura amatora. None murabona yuko amatora ikiringo cabo gisa n'ikiriko kirarangira, kuko harimwo abo tubona bagomba biyamamaze kugira ngo basubirire abari bahasanzwe. Hanyuma rero nanje mfise utubazo kuri tubiri. Ikibazo ca mbere kivuga giti, mu migambi mufise, nukuvuga aho abo bose baza kwishura kuri iki kibazo, nabonye menga hariho n'abandi binjiye mu nyuma bari mu bitoza. Ico kibazo rero ca mbere kivuga giti, mu migambi mufise, murazi ko ari myinshi kandi muravuga muti umugambi woba imbere woba uyu. None mu migambi yose mufise, umugambi wa mbere mubona yuko uzoca uteza imbere ishirahamwe ryacu, umugambi uwahe? Kigira kabiri, murazi yuko ishirahamwe ryacu ikiri rishasha, mbega mugiye gukora iki kugira ngo rishobore gushika ku ntambwe ishimishije? Murakoze n'ivyo bibazo, abo bose bazitoza baraza kwishura. Murakoze. Sawa, murakoze cyane. Ndibaza ababajijwe, ndibaza boshobora gufata kano kanya kugira ngo bashobore kwishura kuri bino bibazo bikurikira bibajijwe n'abajejwe gutunganya amatora. Abo byega nabo ndibaza nabariko baritoza, nukuvuga yuko abariko baritoza nkuko Gilbert yari yavuze yuko atashoboye kumenya irindi zina rigira kabiri ni Fredina Nyabenda. Kubw'ibyo rero Fredina Nyabenda turaguhaye kaze kugira ngo ushobore kwishura kuri bino bibazo bine bibajijwe na mu bashinga ntahe babiri. Kaze.
Ego murakoze nkuko bababwiye nitwa Ferdinand Nyabenda abasanzwe mba muri state ya Idaho muri Boise. Ego uyu mutama wacu pastor yabajije ibibazo bigera kuri nka bibiri ariko bifise n'utundi duce twavyo na Zabiro arabaza n'ibindi bibazo nka bibiri ariko ntaraja ku bijanye n'imigambi n'ibintu dushobora kurangura mu ishirahamwe nagomba mazeje ubwanje ndabibwire kugira ngo mumenye ngo Ferdinand ninde kuko vyose biva kuco umuntu ari. Abarundi nibo baca umugani ngo umuko nikiriko. So ego nkuko mwumvise izina ni Ferdinand, abenshi banzi ku izina rya Kamana, nkaba maze igihe kitari gito ngaha muri Amerika, ariko mu vyagiye bindanga mu buzima bwanje ni ibintu bijanye no gufasha baba Barundi canke Abanyafrika canke gukora ibindi bintu vy'imigambi bishobora guteza imbere communauté mbasanzwe mbayemo. Mu vyo novuga nka ngaha mu bintu maze kurangura novuga nko mu gihugu twasanze tubayemo twavuyemo, novuga ati tumaze gukora nk'ibikorwa vyo gutanga amazi ku banyagihugu barenga nk'igihumbi, gushira abanyeshuri mu mashuri no gukora n'ibindi bikorwa mu ma communauté haba mu gusanura nk'amabarabara canke n'ibindi bintu bishobora korohereza ubuzima bw'abanyagihugu. Ivyo rero byose twabiranguye ari uko dushoboye kuronka abaterankunga badufata mu mugongo. So ego nkunda gufasha, nkunda ibintu byo kwitanga atakurondera inyungu ariko ari kurondera inyungu za community mbasanzwe mbayemo. Ku bijanye n'ubumenyi dufise, amashuri mato mato nayize mu Burundi, ariko sinayarangirije mu Burundi, naciye nja kwiga muri Swaziland aho naronse impamyabushobozi ya baccalauréat international, aho nashize focus mu vyigwa vya economy na business. Nca ndaza kwiga ngaha ndonka impamyabushobozi muri math na computer science. Ubu naho nkaba ndi kandida amaster aho nshobora kuronka impamyabushobozi mu gisata ca informatique. So ntabatebeje reka nje kwishura ku bibazo mwabajije. Pastor yabajije ati murashaka kutubwira imigambi ishika kuri 5 mutegekanya kurangura mu ishirahamwe. Ku vy'ukuri ngiye ku vy'imigambi ni myinshi, uwo ari we wese ashobora gutanga imigambi kandi naje ashobora gushiraho imigambi, ariko abene ishirahamwe bakayanka bakavuga ati kuvyo tubona iyo migambi ntayo dukunze. Ariko hari ibintu mbona vya mbere nkenerwa mu ishirahamwe kugira ngo dushobore kubaka ishirahamwe. Icambere ni ukwigisha bene ishirahamwe akamaro k'ishirahamwe, kubakundisha ishirahamwe. Ubundi bwo nk'ubu twari tugiye mu kiringo cyo gutora indongozi, ntitwategerezwa kuba tungana uku turiko twumviriza ibintu bijejwe ibintu ngirakamaro. Urumva tugiye gutora indongozi n'imiburi twategerezwa kuba dufise nk'abantu bakwira 100 canke barenga bariko barumviriza ivyo bagiye kurongora ishirahamwe bashikiriza. So ico nico kintu ca mbere tuzokwibandako, kwigisha bene ishirahamwe kugira ngo bakunde ishirahamwe. Binasaba kubwanje ntibinakenewe ko tunaguma twinjiza abene ishirahamwe, ariko dukeneye bake beza tuvyumva kumwe,
twapanga inama tukayumvikana ko hageze ya masaha tugashika mu nama carimwe. Ico nico ca mbere tuzotangura. Ico naco tuzogikora duhereye ku ndongozi, mu guhakikisha yuko indongozi dukorana ari abantu tuvyumva kumwe, ari abantu bitanga. Iyo atari abantu bakunda ibintu by'ubutegetsi, uvuze ati ngiye kurongora abandi, ukamenya ati ngiye kwitanga, ngiye guheba umwanya wanje kugira ngo ngire ico mbivye mu bantu kandi ngire ico ndabamariye. Ikigira kabiri tuzokwisunga kwerekana neza ku barundi cyane cyane basanzwe baba ngaha. Ofete ari abarundi benshi nk'ibi bintu by'amashirahamwe ya non profit batabifata nk'akazi. Ndababwije ukuri, dufate ni bake iyo usanzwe ufise akazi kuri shift ucereka, ariko iyo aba ibi turimo twabifata nk'akazi, twese tuba dutonda ku masaha twavuganiyeko. Na cyane cyane iyo uri nk'umuperezida. Ndazi muri BCUSA dufise intara nyinshi, ariko ngaha ndazi hari intara nyinshi zitaserukiwe, ariko iyo aba twabifata nk'akazi, twese twari kuba turi ngaha. Ivyo ni ibintu vya mbere nashaka ko duhera ko kugira ngo tuje no ku bintu by'imigambi. So urumva ivyo tukazobifadikanya kuraba neza nimba muri Idaho hariho umuperezida, tukaraba neza eske uyu muperezida arabikwiye. Urumva ni bya bindi dushaka kwegereza abene shirahamwe, tukabamenyesha ibiriko biraba mu mashirahamwe. Nimba umuperezida koko yiyemeje kuba umuperezida, ariko ugasanga ntatonda mu manama, kubwanje nta kamaro ko kuba perezida, kuko uwo ni umwe ariko aradusubiza inyuma. Ariko aradusubiza inyuma kandi nta nico abamariye abene shirahamwe. So ico novuga ko nuko tumenya yuko turi muri Amerika. Bwo ubundi bwo ni puissance mondiale. Dutegerezwa kugira muri gukora nk'abantu turi muri puissance mondiale. Ariko nitwaguma dukora nk'abantu banyuma, tuzokwama turi abanyuma, ntitwoshobora guteza ishirahamwe. Rero nshobora kubabwira ati ngonje gukora ngo iyi projet, ariko tukikora uko tumeze na projet twokora yose yohita ifailing. Nk'akarero dufate nk'ubu nshobora kuvuga ati okay, tugira dukore business, dukore nka restaurant, ati tuyikore muri Kentucky. Ugasanga duhaye abakozi mugako bavuga ati ibi ni ibyishira hamwe, kubera badatahura akamaro k'ivyo turiko turakora. Ugasanga tubahaye amashift katu n'abari amugabo, kubera bavuga ati ibi ni iby'iwacu, ni iby'abarundi. Ugasanga ntibanatonda, ugaca usanga turahomvye muri ubwo buryo. Rero ikintu ca mbere kugira ngo guhugura abarundi bari ngaha muri Amerika, bakamenya yuko ibi turimo ari ibintu ngirakamaro, ari ibintu bizadufasha. So ngiye ku projet naho, ku projet hari projet dutegekanya gushobora gukora. Ivyo navyo sama projet nifuza kuvugira ngaha, ariko arahari ashobora kuduteza imbere. Ikintu ca mbere nakwifuza nuko dushobora kurondera abatera nkunga bashobora kudonatinga mu shirahamwe, bagatanga amafaranga. Ikindi ca kabiri, dushobora gukora projet twebwe ubwacu nyene zituzanira amafaranga. Zirahari ni nyinshi. Igikuru ni ugushaka kwacu kumva yuko tubikeneye. Ikindi ca gatatu ari naco je gituma ninjira mu ishirahamwe, nuko ivyo dukora ngaha bitegerezwa gutanga umwimbu uza gufasha mu gihugu. Ivyo dukora byose uburyo ndababwiza ukuri, igihugu cy'u Burundi ntigizotera imbere kizoteza imbere n'abari mu Burundi, ariko natwe twumve yuko twategerezwa kugira uruhara, tukaba bambere, natwe tukazobyishimira, tukavuga ati koko twagize ikintu tumara mu gihugu cyacu twavuyemo. So ibintu dushobora gukora mu gihugu birahari ni byinshi, bishobora guteza imbere ugwaruka canke abazehe basanzwe bari mu Burundi, tukabafasha
kandi bitegerezwa kutuvamo. Ico nuko tutegerezwa kugitahura tukacumva yuko iyo ari duty yacu kandi tuzotegerezwa kubikora kandi birakunda birashoboka. Sawa murakoze. Sawa, muragize neza cyane ku nyishu mutanze. Ndibaza ngira ngo wishyuriye hamwe kuko bari babajije ari babiri. Sinzi rero ko wabishyuriye hamwe, ndetse ndibaza n'ababaji nabo sinzi yuko inyishu zabo sinzi ko baronse inyishu zabo bajije. Hanyuma reka nongere ncisheho kano kantu gatoyi murantunge. Ubu dutangure gukoresha umwanya, no kuba yuko buri mukandida wese nubwo yuko tuza guhereza ijambo, no kuba yuko turasaba kugira ngo akoreshe mu kwishura ibibazo bamubajije, turasaba ko yokoresha niburi umunota umwe utarenze. Turaza guharura utarenze umunota umwe kuko umwanya usa n'uriko uragira gute, umwanya usa n'uriko uratujya. Hanyuma ndibaza mwebwe mwari mwabajije, ndibaza ngira ngo ikibazo cyanyu cishiwe. Nimba kitishiwe ubazeho wumvaho ukiye kugira ngo bashobore guhinyanyura inyishu kugira ngo utahure neza. Ku ruhande rwanje nyakubahwa murakoze kongera kudusubiza ijambo. Ku ruhande rwanje ibyo nabajije ndizera ko twobandanya tujya imbere. Zabiro nawe arashaka kugira icyo ashikirije. Murakoze. Okay, sawa. Hanyuma nanje ku bibazo nabajije, urumva yavuze ati afite imigambi myinshi ariko ntashobora kwigira hano, ariko reka tubandanye kugira ngo tubandanye n'abandi kugira ngo n'abandi baza hanyuma kugira ngo abandi bashishikare sino tubahe. Muragize neza cyane. Hanyuma reka twongere duse n'abasubira inyuma gatoyi, reka tubaze bano bantu niba bamaze gushika hano, hanyuma turashobora kugira ngo nabo turamutse tumenye ko bamaze gushika. Batarashika naho nyine turabandanya turiko dusaba nimba Steven Sunzu nimba yo yamaze gushika hano kugira ngo aturamutse. Bajeje gutura bamenye ko nawe yo yamaze gushika hano. Hanyuma ndetse na Nixon Hatungimana nimba nawe yo yamaze gushika. Nyine Steven Sunzu amaze kurangiza kuturamutsa nawe arakurikira. Hanyuma nimba ndetse na Zakari na Esther niyo nzima bamaze gushika nabo nyine uko ndabivuze niko ndabadondaguye niko baza gukurikirana. Niba wamaze gushika rero reka duhere kuri Steven Sunzu aturamutse hanyuma kugira ngo tubananye. Ariko ibi inye sinari kubikora nuko bari mu bakandida bashoboye kwiyandikisha ndetse bariko baritoza mu bisata bitandukanye. Naye hasigayeho ntabwo nari kubikora muri ubwo buryo kuko umwanya wabo waza wamaze kurengana, sinari kongera gusubira inyuma. Kandi nibyo bya bine navuze yuko tugomba kumenya aho tubaye umwanya bakundwa n'ikindi kintu, kuko nk'ubu gusubira inyuma bari kubandanya ibyo dutera tujya imbere, ariko nta kundi. Ariko ntibibe akamenyero nimba regewe nzoba ndebeshije ikiganiro nka kino, aho uzosanga bigeze naho nyene uzobandaniriza kazi nimba bamaze gushika naho nyene. Sawa, bibonekana muri abo bose navuze ko atanumwe arashobora kugira ngo ashobore gushika. Rero kubw'ibyo muri kano kanya reka ariko nyakubahwa egome uyu ni Nixon Hatungimana. Jewe nari na guhera kare niho narindi nubwo mwari musubiye kuncisha mu majwi, ariko n'ubwa mbere niho narindi nari naganiriye
twaganiriye namwe bwa mbere ndidondora gusa nimba hari ikibazo. Sawa, birabonekana yuko internet ahari ari biboneka ko menga ni kibazo, sinzi ko nuba kiriko ratwumva. Waruvuze Nixon, je ndabumva. Sawa, kubw'ibyo rero nimba uriko uratwumva ni ukuvuga yuko nkuko mwumvise abajejwe gutunganya amatora bashoboye kubaza, babajije ibibazo bigera kuri 4. rero ndibaza ngira ngo ibibazo wavyumvise, nimba utavyumvise naho twoshobora kumera nk'abaca ku masonga yabyo, ariko nimba mwavyumvise naho gerageza mwishure ku bibazo byabajijwe n'abajejwe gutunganya amatora. Kaze. Urakoze. Ibibazo byabajijwe navyumvise, hanyuma jewe niko nitoza ku kibanza c'umunyamabanga cyane mw'iki kiringo c'imfata kibanza. Muri make dusubiye inyuma tukaganira ku bikorwa vy'umunyamabanga, sinibaza ko umunyamabanga ari wajejwe gutegura imigambi cyangwa gutegekanya imigambi yishira hamwe, nimba tuvyumva cyo kimwe. Ico nshatse kuvuga nuko nimba nza mvuga imigambi nzoba ndiko nitoza ntatahura ico ntegerezwa gukora. Jewe rero ikibanza canje si cyo kuvuga imigambi, ahubwo n'uco kuyoboke nkababera umwanditsi, nkabumviriza, nkababera n'umuhanuzi iyo bikenewe, kugira ngo ivyo dukora bibe bijanye n'ivy'ishirahamwe ryacu rishaka, amakuru yacu amenyekane neza, ashikira abene ishirahamwe ku mwanya, ndabe ko ibintu byose bya administration biriko bigenda neza, ariko kukubahiriza abazoba barongoye ishirahamwe, je numva ko atamigambi noshikiriza. Murakoze. Sawa, muragize neza cyane. Hanyuma reka kano kanya tugasubize kuba jeje gutunganya amatora. Buri muntu amasegonda 50 uko bamaze kuboneka ko ari babiri bonyene kuri kumwe hano kuno munsi. Hanyuma reka tubasubize uno mwanya, nimba ari kibazo bashobora kubaza uyu mwene data Hatungimana Nixon, nimba hari cyo mwoba mufise mushobora kumubaza, turahaye kano kanya kugira ngo mugakoreshe. Kaze. Ntangure. Murakoze cyane nyakubahwa journaliste dusubiza mikoro, kandi mu by'ukuri nkuko mubaha Soni yabishikirije niko iri, kandi akabazo ndamubaza kajanye n'ibigoni nagomba kubaza ni gute nke mu gikorwa bituma n'ishirahamwe ridashobora kubanza, ishirahamwe rigatakaza no kuvuga canke amadosiye. Bagomba kumenya ingene bivanye n'amajukumu yandi usanzwe ufise ya misi yose musanzwe mufise n'indi migambi, ingene muzoshobora kubangikanya kino gikorwa, na cyane cyane uburemere bunini burya buri ku munyamabanga ari nawe mwanditsi, no kuvuga bijanye n'ubuzima bw'ishirahamwe, ni amafayi na cyane cyane umwanya uzokoresha gute mwa kino gihe kidasanzwe, igihe ishirahamwe rigiye kukwizera ngube umunyamabanga kandi ntayigayezwa wirishirahamwe. Murakoze. Nico kibazo kimwe. Zabirongera nawe nyene yo. Okay, murakoze cyane. Nanje kabazo ni kamwe, nkuko yabivuze ko atoza kuvuga imigambi yoba arengeye abitoza kuba president, aribo bajeje kuzoba batanga imigambi, hanyuma nawe akagira gute akubaha canke ari guhanura, ari cyanura agahanura.
rero ikibazo ni kimwe, mbega nk'uko ugiye kwitoza mu sekretere, uduha icizere kingana gute ko intuzeye amabanga y'ishirahamwe azoba bari bien assuré canke azoba ari acunzwe ku buryo atazoshobora gusohoka mu hanze mu batari abanywanyi? Murakoze. Murakoze cyane. Nibaza yuko ivy'imfata kibanza naramaze kwerekana ubushobozi mfise, naramaze kwerekana ko ndi umwizigirwa. Abenshi muri mwebwe turaganira kenshi na kenshi munsaba raporo ibikenewe, yaba ku ntara y'iwanyu canke yaba muri rusangi ku buzima bwa BCUSA. nayo nakabijya tutegereza kwigishana akahise kugira ngo abantu bamenye. Hariyo nk'urwaruka rw'aya masaha rwibaza ati abavyeyi kuki batize, rutabizi impamvu abavyeyi batize ko arakahise katugora. Ivyo navyo abarundi bamaze gutahura akahise, bizotuma tubandanya gukomeza ubumwe n'urukundo, dushira hamwe twigizayo amacakubiri. Murakoze. Sawa, murakoze cyane. Ndibaza ibibazo mwabagije, ndibaza ngira ngo mwishiwe kubabagije ibibazo. Hanyuma muri kano kanya dusa n'abariko baraja gusozera, ariko imbere yuko tuza gusozera tugomba dufate abantu bagera kuri 6, no kuvuga yuko mu bene gihugu bashobore kubaza ibibazo bitandukanye, ariko nitwifuza yuko umuntu ashobora kubaza ikibazo cyabagijwe n'ubundi, canke nimba woba watanguranye natwe ntuze gushobora kuza kubaza ikibazo cyo bacabagijwe n'aba bajejwe amatora. Ndibaza yuko ibibazo byose babagije mwamaze kumva inyishu zatanze ababajijwe ibyo bibazo. Hanyuma rero muri kano kanya tugomba dutange umwanya ku bantu bagera kuri 6, kuko dusigaranye iminota mike cyane ibaho. Hanyuma turagerageza ku buryo bwose bushoboka kugira ngo iyo minota isigaye tuyisabika, nkuko abakurambere bayamaze ati agashato k'imbaraga ka 5. Ubwo rero muri iyo minota mike isigaye reka tugerageze tunyaraguritse, hanyuma umuntu afate amasegonda ngira ngo nka 10 yo kugira ngo ashobore kubaza ikibazo. Hanyuma ubaze nukuba yuko nimba uzobagije ugiye kwitoza mu president, nimba uzobagije umunyakigega, umwanditsi, nukuba yuko uraza kugerageza kugira ngo ushobore kuvuga uwo ubagije uwo ari we. Muri kano kanya rero turahaye kaze ku bene gihugu. Ubu umuntu wese afise ikibazo turamuhaye kaze, nduze ikiganza hanyuma kugira ngo dushobore guhereza umwanya, hanyuma kugira ngo ushobore kubaza ico kibazo cawe. Hanyuma turabahaye kaze. Simenda sabi jambo. Sawa, ni mufate kano kanya hanyuma mushobore kubaza. Kaze. Murakoze cyane banyakubahwa musanzwe murongoye ibiganiro cuno munsi. Namwe banyakubahwa musanzwe mudutwara ishira hamwe mufata kibanza cyubahiro byanyu, bagize neza kudutunganiriza ibiganiro kugira ngo dushobore kubaza kuri bamwe bifuza kusokurongora mu myaka ishika 4 iri imbere. Turazi yuko ishirahamwe ryavutse biciye kure, kandi iri shirahamwe rikaba ari ishirahamwe ryitwa ko ryaje nk'imboneza benshi baje kuruhukiramo bivanye n'ibibazo vyahaciye mu mashirahamwe yatanguye, yaba yabaho n'abaho BCUSA. Ibyo nagomba kubaza ikibazo kimwe mu cambere gitumbereye kuba dutwara nka president. Ni giki azokora kugira ngo
umutungo ari kumwe n'umubitsi wacu ushobore kugwira hakageraho bene shirahamwe bazotezurirwa gutanga amadora 10. Kigira kabiri twifuza kubaza nizaho ingufu bagiye gukoresha kugira ngo ishirahamwe barishikirijwe no bajyarimo abantu 50 yongerekane rije ku bantu 5,000. Cyanyuma nicaye ikintu bagiye kudukwereka kigiye guhinduka nkuko warongoye ikiganiro yabitubwiye ko umwanya ari amafaranga, bitwemeza yuko ibintu byose ubu bizokorwa ku mwanya kandi bikubahiriza umwanya. Nuko tubazo nari mfise bashoboye kutwishyura abo bantu babiri uba bakoze cyane no kumwama baheza biri. Sawa, muragize neza. Reka duhere kuri mwene data Sunzu, hanyuma akoreshe imisegonda 50 mu kwishura ico kibazo, hanyuma na mugenzi we kandi akoresha iyindi misegonda 50. Kaze. Ego murakoze cyane mu imisegonda 50. Reka gerageze munyarutse. Ico tuzokora navyanditse byose ko ari byo ndimo bitantuma nandika, ariko byose navyumvise kandi nabifashe. Ico tuzokora kugira ngo abanyagihugu bashobore kuva ku madora yabo 10, nkuko nababwiye urukundo turarufise kandi abarundi turakunda gukora, mugabo ico tubuze ni inyigisho. Jewe nzoba umuyobozi, nzoba umutegetsi, mugabo kandi mugo kuyobora tuzohakikisha kira rwego rwose rukoze ibikorwa vyago nkuko vyategerezwa gukorwa, kira rwego rwose rutange raporo kuko yategerezwa gukora. Turategekanije imigambi y'iterambere twifuza kuzana mu ishirahamwe kugira ngo abene shirahamwe dushobore gukora kuraba uburyo bw'uko twoshobora gukora twasize imitahe hamwe cyangwa twasize ubundi buryo hamwe buzoshoboka kugira ngo abanyagihugu bashobore gukora wa mutahe wabo cyane ryaterambere ryabo boneke mw'iyo nyungu kizoba kiriko kiraza bishike aho abanyagihugu badashobora gutanga ryadora 10 ariko babone inyungu yabo ikitera ije imbere. Hanyuma kubera umwanya nsubiye kuri hahandi nyene, umwanya ugora ariko mura twitanga dutegereza kuwitangira kugira ngo tuve ku ntambwe imwe tuje kuyenda. Abarundi kuva kera tufise ikibazo twe twaje hano mu gihugu ca Amerika cyangwe mu bagiye za Australia, usanga hariho dossier badutaye ko yuko ataho twishikana. Mugabo ndabaremesheje nimwampa amajwi muri BCUSA bitegerezwa kugeraho twigeze, bitegerezwa gukora ikintu amakungu yose azogisoma akabona vuga ati aba n'abarundi bari hamwe bari muri BCUSA bakoze kino kintu. Murakoze. Sawa, muragize neza cyane. Hanyuma reka tugende kuri mwene data nawe kandi hanyuma nimba kiri kumwe natwe hanyuma yishure nawe kuri ico kibazo. Kaze. Ego sawa, murakoze. Nkuko mwavyumvise ni Fredina Kamana Nyabenda, asanzwe aba muri state ya Idaho muri Boise. Ego ndashimira uyu vice president Sunzu kuvyo bakoze naho bagejeje ishirahamwe, ariko ni byiza kandi ko mu gihe tugezemo tuba clear n'ibihe tugiye gukorera abene gihugu, n'ibihe bintu tuzozana mu ishirahamwe kugira ngo ubutunzi bw'ishirahamwe buzamuke. So nkuko Simeo yabajije ikibazo ati nibihe bintu mushobora gukora kugira ngo abene gihugu batezurirwe ajya amadolari 10. Kuvyukuri imigambi irahari dushobora gukora ajya amadolari 10 akavaho. Nk'akarorero natanze hamwe abaperezida b'intara bavyemeye, abanywanyi bakavyemera, dushobora gukora amatax tuyakoreye muri BCUSA muri iyi sezo igiye kuza mu kwezi kwa kabiri.
dufise abanywanyi bakwira 500. So iyo ukoresheje amatagisi kenshi bagucaginga amafaranga 100 canke arenga ku banywanyi 500 na karorero ndazi kubarenga hamwe bavyemeye buri munywanyi wese agakoresha amatax muri BCUSA dushobora kuronka amafaranga arenga 50,000 mu kwezi kumwe. Abene gihugu bafashe decision ati amadolari 10 tuyakure, ivyo birakunda, ariko ku bwanje ajya amadolari 10 ntiyohava kuko aza gusahiriza ikigega cya BCUSA akongera aganasahiriza ibikorwa bya BCUSA. Ikindi naco ibindi dushobora gukora bishobora kongereza ubutunzi bw'ishyirahamwe no kurondera amagrante kuko arahari muri Amerika. Nkuko natanguye mvuga mu bintu byagiye bindanga no gukora ibintu by'amaproje, navuze nti mu bintu maze kurangura maze gutanga amazi ku banyagihugu barenga igihumbi mu Burundi, gushira abanyeshuri ku ma university mu Burundi ubu bariko bariga, gusahiriza mu gukora ibintu by'amabarabara no gusahiriza mu bintu bifasha mu guteza bene igihugu imbere. Ivyo byose tukaba twabikoze ari uko turonse abadutera inkunga, abatera nkunga. So ivyo ni ibintu tumenyereye dushobora gukora, kandi ivyo byose nkaba nabikoze ku gatwe kanje personnel. So iki ni rero umuntu ashobora kuvuga ati umutwe umwe ntiwigera inama, reka dukore hamwe n'abandi, abantu bashaka kudukoresha bashaka kudukoresha. Kukijanye n'umwanya mwavuze ati ni ikihe kintu mushobora gukora kugira ngo ibintu byo gutakaza umwanya bihave. To be honest, ikintu cyonyene gikenewe kugira ibi bintu bihave nuko iyo tuvuze ikintu tukigira, nimba twavuze ati 6 ntibivuza yuko turi babiri tubandanya tukamariza hama tukaripotinga abo bantu batatonze kuri benishira hamwe, tukavuga ati nimba ari nk'umuperezida atatonze turandika ikete tukarungika perezida wa Idaho ntiyatonze mu nama, hari ibyo mwabuze. Nimba zobigira inshuro 10 ben arongoye abo bantu arongoye bo bazovuga ati uyu muntu twatoye hari ikintu adakwishe. Urumva byose tuzobishira ni kuba clair, tukaba clear, tukavugisha ukuri. Nimba tuvuganye isaha zine tukaba responsable kujya ko ugiye ku kazi ufise shift yo ku kazi umenya ati ntegerezwa gushika 15 minutes before, nibi tukabifata nk'akazi. Ibi nivyo bizotuma dutera imbere, twiteza imbere, twigisha tuhakarorero n'abana tuvyaye ati dutegerezwa gukora uku kugira ngo dutere imbere. Ariko dufate ndi perezida wishira hamwe nateguye inama nkashika iminota 30 iheze, simbona ko hari aho tuzoshika. Murakoze. Sawa, murakoze cyane. Umwanya wacu utera utuherana, dusa n'abariko baraja gusozera, ariko nongera kwemerera abene igihugu no kuba yuko uno munsi umwanya munini twari twawusize kubajejwe gutegura amatora, ariko ikintu ngomba kubemerera canke kugenda gusaba abaturongoye kugira ngo bazokongere kuduhereza umwanya canke baduhereze uwundi munsi, no kuvuga yuko kugira ngo buri mwene igihugu nawe azogire ijambo canke agire ico abajije kuri bano bakandida bacu canke bano bariko baritoza mu bisata bitandukanye. Rero no kuvuga yuko nkuko twari twabivuze ubwa mbere tugitangura, twari dufise isaha imwe, no kuvuga yuko isaha imwe n'inusu, ubu tumaze kurenza ko iminota hafi irenga ndwi. Nubwo nuvuga yuko ibi byose byavuye uko bariko barabivuga hano bivanye na kino kibazo gihejeje kwishurwa hano, nuvuga yuko bakundwa umwanya ni kintu, nuvuga yuko abantu dukwiye kwiga kugira ngo dukoreshe umwanya, kuko nk'ubu yo dutangurira ku mwanya cyangwa twese tugashikira rimwe, nkuko twari twamaze gutangarizwa ko tugomba gutangura ikiganiro cyacu cy'uno munsi 12 zaho muri New York, 11 za hano muri South Dakota. Nuvuga yuko
ibintu byari kugenda neza, buri mwene gihugu wose yari afite ijambo canke yari afite ikibazo yari gutegerezwa kubaza. Ariko hamwe n'ivyo, reka dufate umuntu umwe wonyene imbere yuko tuza kugira ngo turangize ikiganiro c'uno munsi, mu bene gihugu agire abaze ikibazo kimwe cyonyene gusa. No kuvuga yuko dufise n'umunota umwe wonyene gusa dusigaranye, hanyuma abaze ikibazo kimwe, hanyuma aho naco nyene ico kibazo nimba azoba kibagije, no kuvuga yuko abariko baritoza mu president, ariko baritoza mu secretary canke mu bubitsi n'ibindi, amenye uwagiye kubaza uwari. Hanyuma turahaye ijambo mu bene gihugu, umanike urutoki canke uvuga ati ndafise ijambo, hanyuma kugira ngo tugire umwanya ubaze ico kibazo cawe. Kaze. Sawa, biboneka yuko ngira ngo no mu bene gihugu atanumwe afise ijambo. Muri kano kanya rero tugiye gusa n'abasozera ikiganiro cacu cyo kuno munsi, nkuko namaze kubibabwira ko tugiye gusaba abaturongoye kugira ngo bazokongere kuduhereza ubundi munsi. Dutanguye gushimira abantu mwese mwahevye ibyanyu mukaza kugira ngo mushobore kumviriza abakandida bacu imigabo n'imigambi bafitiye bene gihugu canke bafitiye BCUSA, ndetse tukongera tukanashimira abajejwe gutegura amatora, no kuvuga yuko abashitse bose turabashimiye. Hanyuma ndetse tukongera tugashimira n'abaturongoye muri kano kanya, abifata kibanza uhereye hejuru gushika hasi, abo bose tushishikara kubashimira cyane, ndetse tutibagiye n'umuvugizi wacu adasinzira ashishikara kuza aratumenyesha ibiriko birabandanya hirya no hino. Hanyuma nkuko twamaze kubivuga, aba bagisigaranye ijambo mudutunge umwanya ntudukundiye kugira ngo dushobore kubandanya ikiganiro cy'uno munsi. Ikiganiro cy'uno munsi gisa n'ikigarukiye hano, ni byabaye bibaye ngombwa umwanya ukazoboneka, tuzoshobora gutegura ikiganiro ku bene gihugu gusa kugira ngo bashobore kubaza bano bakandida bacu kuko namaze kubivuga ubwa mbere. Hanyuma muri kano kanya, imbere yuko tuja gusozera, sinzi ko perezida yoba yamaze gushika hano. Niba yoba yamaze gushika hano, turamuhaye kaze agira ico avuze, hanyuma inyuma yaho turashobora kuca tubandanya n'ibikurikira tuja gusozera. Sawa, nabonye niboneka ya ndabahaye mwiriwe. Narinje saba imbabazi kubera uyu munsi sinashoboye kuboneka. Muzi hari akantu kadusobye, abambuzi canke abasuma canke abagomba kurya bitabagoye bagombye kugomba nk'abagomba kuba imodoka y'umuturanyi hano, ariko n'ubu ndacari ku rusengero kugira ndabe yuko ashobora kwitanga, kugira ndabe yuko twoshobora gufashanya. Ariko ikiganiro ntagikurikiranye, nashimye cyane imigambi n'imigabo biteguye kutuyobora mu gihe giri imbere, badushitse imbere. Ni byiza cyane, kandi twese turi kumwe. Gifashanya nta ngorane. Ibindi nabyo ni harambe umuryango wacu BCUSA, kandi abashoboye kwitaba ikiganiro nukuri turabashimiye. Ubwo ibiganiro bizokomeza. Ibindi wogira icyiyumviro canke ikibazo ushobora kuduhamagara canke akagishikiriza kumenyesha amakuru umuryango wacu BCUSA. Mboni rero kumushimira cyane umuvukanyi Eliezer, Imana ikongeza umugisha ukora ibikora inka. Ibindi nabyo harambe BCUSA, turi kumwe, kandi ubumwe bwacu nizo nkomezi zacu uko vyamabiri. Murakoze. Sawa, muragize neza cyane perezida ku kajambo mudushikirije. Hanyuma muri kano kanya reka duhe akajambo kanyuma mutama wacu umuvugizi w'ishirahamwe Maboko. Hanyuma inyuma yaho arangije tuca tuza gusaba
nimba mutama wacu yari asanzwe arimo bajejwe gutegura amatora, Pasiteri Gilbert nimba ariko aratwumva ace aza kuturangiriza n'amasengesho nk'uko twatanguye dusenga, tuza kurangiza dusenga. Reka rero imbere yuko aza gufata iryo ijambo mutama wacu yari mu bajejwe gutegura amatora, reka tumusabe mutama wacu umuvugizi Maboko agira icyo ashikirije, hanyuma nyuma yaho mutama wacu nawe aca afata ijambo ryo kuza kurangiza no gusenga. Kaze mutama wacu umuvugizi. Muranyumva? Ego turakumva. Maze kwanza gushimira Imana kuma inama yabaye, ndarose umushitsi yitwa Jamari, twabanye muri Zambia hari imyaka igomba gushika 20 tutabonana. Abiyo ajava muri Delaware, nimba ndarivuze neza, ni umu engineer bakora ngaha haruguru yacu Washington, yaje mu bikorwa by'akazi. Yavuze ati sinoreka ku drivinga amasaha 3 nangwa 2 n'inusu naje kuraba mutama Maboko. Nimba bakubone ko uramusaba abarundi bene wabo. Uyu mushitsi ndonse mukanya amahoro. Sawa rero, turashimye rero abitavye inama kandi n'abakandida bacu bagiye guha amajwi. Emwe ni vyiza cyane kandi kubasaba n'undi munsi abajeje gutegura igikorwa nk'iki muzo turabire kirangamisi hama kandi kongere kandi tubaganirize, hanyuma baducanga musenyene kurya nanje mpora ndabajiginyura nyene gutyo kugira tubahereza amajwi. Murakoze cyane, Imana ire mwese, hama twitegurire Noheli nziza, hanyuma kandi naho n'umunsi atari umunsi wa nyuma muri uwo mwaka dutegure kandi n'umwaka uza 2023 Imana izodufashemwo mu ndongozi nshasha n'ibikorwa byiza mushira mu byacu BCUSA. Murakoze. Sawa, murakoze mutama wacu. Hanyuma reka duhe kano kanya mutama wacu yarari mu bajije gutegura amatora, niba kiriko ratwumva Gilbert afata uno mwanya kugira ngo senge kugira ngo rusozere ikiganiro cyacu cuno munsi. Kaze. Twuname imbere y'Imana dusenge. Mana waremye ijuru bw'icubahiro cawe catumye twitwa abana bawe, turagushimiye ko dutegura n'abari hafi mu buhinga budasanzwe, bako turaganira ingene dushobora kuronka indongozi nshasha zishobora kurongora ibikorwa twatanguye Mana nk'abana b'abantu, ariko twifuza ko utuja imbere iki gikorwa cyo kurondera indongozi. Wenyene Mana uzurucaguriye umuntu ashobore mwami kurongora iri shirahamwe atitayeho inyungu ziwe, ariko ashobora guteza imbere no kurondera inyungu ziri shirahamwe. Mana turasabye kugira ngo uzukumire basesa nkuyoze, cyane cyane uzuduha umurongozi adatwarira intara canke amacakubiri, umurongozi mwiza afise imbono zizotuma twogorora tukagira aho dushobora kugera twifuza. Mana urakoze, hezagira uwo wese hano, hezagira umuyobozi wacu yaremesheje ikiganiro, n'abasanzwe barongoye iri shirahamwe, n'abarongozi ugiye kwimika mw'iri shirahamwe, na cyane cyane kuko wavuze ngo nta kuganza kutava ku Mana. None rero Mana uratuja imbere muri byose, natwe turagushiza imbere, uduha ubumwe kugira ngo twubake ibirama kandi tuze tugira ikintu tuzoraga abana. Nuko tugiye kuva hano, urajana n'umwe wese hame bisirayeli ijoro riza, tuze twongere kubonana mu buryo nk'ubu turi bazima. Turabigushimiye kandi tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma murakoze cyane, tukaba dushimiye mwese mwari mwitavye akamo kuno munsi. Hanyuma abagiye mu bikorwa mugira ibikorwa byiza, abagiye kuruhuka nabo muruhukane n'Imana, tuzosubira uwundi munsi Imana niyaba ibikunze. Murakoze cyane.
murakoze namwe. BCUSA, BCUSA. kaze nawe kuri televiziyo ya BCUSA.